Hello friend and family, ndabagumbiriye mwese kandi abahaye kaze kuri Dusolening TV. Mumeze neza, muraho murakomeye, je ndashima. Hanyuma tuguma duteka ifiriti y'igitoki. Aho ugomba urabe video hamuca uvuga ngo ifiriti z'igitoki ndazizi kuziteka, ukabona udahejeje iyi video uzobuhombye cyane, kuko hari akabirya nabateguriye. Murakaraba ngaha. Namwe utarakora subscribe yikora ubunyene, kuko ni ibintu binyaruka cyane, bidatwara n'imisegonda 2 segonda cyangwa 1 segonda uzobuhejeje gukora subscribe. Kora subscribe cyangwa s'abone, ugire like cyangwa comment, muzoba mumfashije. Cyangwa comment oya, ugire like na comment, cyangwa ugire j'aime na commentaire, muzoba mumfashije. Dufise ibikoresho byacu, dufise igitoki, dufise imbugita, dufise na karape. Hanyuma tonora igitoki cawe, uhejeje kugitonora ugitegure neza, hanyuma ugihimburemo kubiri nkuko ndiko ndabigira. Uhejeje kugihimbura, uhejeje kugikata, fata ka karape kawe, ukoresha parti yo hepfo ngira ngo murabibona, ugakata byose ukabiheza. Hanyuma uhejeje kubikata ngira ngo murabibona karanyarusa sana. Uhejeje kubikata ubifata ukabishyira mu kantu, hanyuma uje kubishyira mu kantu cyasuka ku munyu, hanyuma cyeja kumbabura shirika amavuta. Ifiriti zamaze gusha, ndazarure ndazishire mu isorori, hanyuma nshiramo izindi mu mavuta, nshiramo izindi. Murabona ko maze gusha, ariko uri mu gikoni wabiteguye byose. Ibi ni ibintu bitoya. Nejeje gushiramo izindi firiti, ingenze kuri ya sorori rero naribemo ifiriti. Murabona ko bifise karape, bifise ako kantu bifise mu ntoki ni katungurusumu. Ako rero ni kakabigena babwira. Nambo taza akagasokre abantu bawe ubaha ifiriti zitaryoshye ko ridafise akanovera. Fata agatungurusumu urapire mu isorori, uri kuraruriramwe ifiriti zawe, hanyuma hejeje ufundikira. Uzonshimira nyuma, uzombwira ati warakoze umuti. Urabandanya ugateka izo waruye ushiramo, hama usimbiza kugira ngo kagatungurusumu gakwire mu ifiriti zose, hanyuma ugacufundikira. Ndakubwire ziba ziryoshe, ziba zimota neza, zifise akanovera. Urabumva kajya kantu katungurusumu nyene kaba karimo nyene biryoshe. Ndakurahiye ubikore, hanyuma uzoshimira. Hanyuma ndagushimiye babanye nanje, kandi ndagusaba kuguma ngaha nyene kuri Dusolening TV. Bye bye.